kuko iyo umuntu yakomeretse hariho amagi ane ameneka. Hari irigi ry'ibigumbagumba, hari irigi ryo guhitamwo, hari irigi ry'imigenderanire, hari irigi ryo kwiyumvira. Nayo magi ane araheza agahungabana. Ayo namagi ari muri wa mushaha. Iyo rero umuntu yamaramajwe, irigi ry'ubugumbagumba rirasanzara. Ugasanga nta kintu na kimwe kimunezera. Muzokumva abantu mu buzima bita ngo ni wawavenzwe washishwe. Ugasanga n'umuntu yamashavuye. Abariko barankurikirana, abantu bafise kino gikomere bakunda gushikirwa n'ikintu cyo kuryama akavyuka ashavuye. Ukaryama ata muntu mwashwanye, mwijoro ntagire umuntu umwe mushwana, mugabo mu gitondo kumufise umubabaro w'umururazi utaje aho wazananye. Bisigura ko uyo muntu iyo ico kimenyetso gikunda kumugaragara ko kenshi acisha abantu kubiti no kumabuye. Abantu arabamerera nabi. Komere ca gatatu ni komere cyo guhemukirwa. Yemwe ngira ngo abantu bako baranyumviriza abatarahemukirwa ni bakeya cyane. Aje ngira ngo nugutwara itorosha umuntu akamurika ku murango. Kuko utahemukiwe n'umwana, ahemukiwe n'umuvyeyi, utahemukiwe n'umugabo, ahemukiwe n'umugore. Utahemukiwe n'umugore, umva nukuvuga ko kubera ibihe byakahise bitwaciye musanga abantu bahemukira abandi abigwiriye. Ico kebere c'umuntu rero yahemukiwe n'umuntu yama agomba gukontorora ibintu byose. Muzoraba n'akarorero k'abantu bubakanye ugasanga bamariko barapfa message muri telefone. Message yasona ugasanga ariko baranigana biruka baja gusoma message. Aca yambara mu gifaransa bita masque bita contrôla. Masque bita contrôla ni wa muntu agomba kwamara ikarara ibintu byose. Ati uyu muntu ko atarataha niho wayaciye hahandi. Mbega yemwe agira ngire nk'ababandi. Uyu muntu yuko telefone yizimije umuntu yo bagiye mu hoteli kuncamwo. Ugasanga umuntu yahemukiwe yama yikanga ku mwanya wose abantu bagomba kumuhemukira. Naho acagomba kugira kwamara ikarakontorora ibintu byose kandi biraruhisha. Biramuruhisha ubwiwe nawe nakaruha kuko ntushobora gukontorora ibintu byose utari Imana rutunga boro. Ikomere gikurikira ni ikomere c'ukurenganywa, ca injustice. Kurenganywa ibi navyo ne bifisa abantu benshi. Aho ushobora kubura ivyo wifuza. Kabura imfungurwa kandi kumubabanyi batetse. Ivyo biratera ibikomere byinshi mugabo harimo nakarenganyo katagaragara. Kubura promotion abandi bazironse. Kubura umushahara abandi bahembwe. Kubura amanota meza abandi bayaronse. Kubura akazi abandi bakora. Ni blessure par injustice aho umuntu abona umenga isi yaramuhemukiye abantu bose baramuhemukiye. Umuntu rero yahemukiwe yamashaka kurondera ubutungane aho busanze hose. N'umuntu usanga ari umuntu w'amanyamahane ashwana n'igihe kitagaragaza cyo gushwana. Ndiko nabivuga mu majambo avunaguye mugabo rero ko nabereka ubwoko bw'ibikomere nabereka yuko umuntu yakomeretse urugo rwiwe ntushobora guhagarara neza. Ibara ryo ryagwa bagaca babana bakomeretse bose baca baba nk'inkuba zituragara. Ntibapfa bumvikanye umwe avuze A undi avuga B. Umwe avuze kuja à droite undi aja à gauche. Kubera iki baca baba nk'inkuba zisangiye igicu ntibaheza ngo bumvikane. Rero ibikomere uyobe bwavyo birica urugo. Abantu bubakanye ntibashobora kumvikana. Kandi abantu bakomeretse ntibashobora gusenga ngo bishugwe. Twarabivuze mu kiganiro giheruka kuko baca basenga batumvikana kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bahuriye bahuje umutima n'inama ico bazosaba cyose nzogikora. Abantu bakomeretse rero babana baca babura ico kintu cyo guhuza umutima n'inama. Baca basenga Imana nayo ntiyishure kuko Imana ntiyivugurutsa. Rero ikibabaje ntibirangirira kuri urwo rugo gusa n'abana babakomoka ko barabakomeretsa. Ugasanga umuvyeyi yama ariko aratuka umwana wagipfuwe wantumva we urutwe nkaso. Ugasanga ari umumama ariko arakubita umwana amuhora amakosa ya se. Ari umupapa ariko arakubita umwana amuhora amakosa ya nyina. Ugasanga hariho n'ibihano ndenza rugero. Iyo umuntu yakomeretse atanga ibihano ndenza rugero. Kujya akoresha imvugo ndenza rugero niyo ariko akora ndenza rugero. Kandi umuntu yakomeretse tufatiye ku vy'agakiza arakora ivyaha hamwe wiyumvira ati mbega washiye umuntu arakomeye mu mutwe.
nk'aba bashika bakarenga ibigo, umuntu yakomeretse ntashobora kumaramazwa no kurenga ibigo aja kurondera babakozi bo mu nzu, kuko siwe amaso y'ukubona aba yaramenetse, amaso y'ukubona ibigayitse aba yaranogotse. Nico gituma usanga rero abantu bakomeretse babana nabi, ntibabana nabi gusa n'abana barabakomeretsa. Narabivuze mu kiganiro giheruka, nabwiye yuko uwakomeretse arakomora. Usanga rero umuntu agomba gukomeretsa abandi nk'uko nawe aba yarakomeretse. Rero ngerageje kwegeranya urugo rubanamwo abantu bakomeretse, n'urugo rudashobora gutera imbere, n'urugo rurangwamwo n'umwumvikano muke, n'urugo rurangwamwo amahoro make, n'urugo rurangwamwo ingwara nyinshi, n'urugo rurangwamwo ibibazo vyinshi. Kuko sinagiye mu mizi mu byo kwa muganga, umuntu yakomeretse aragwara n'ingwara zo ku mubiri. Ibi bikomere byo kumushaha bijya navuze bya psychosomatisation birashaka gutuma umuntu acagwara ingwara zo ku mubiri. Nashaka gwara diabete bivuye ku bikomere byo kumushaha, nashaka gwara hypertension bivuye ku bikomere byo kumushaha, umuntu ashaka kugwara bimwe bita AVC bivuye ku bikomere byo kumushaha. Izi ngwara mubona nyinshi abantu bagwaye cyane muri no minsi, sego simvuze ngo zose ziva mu bikomere, ariko nagira kugira ngo nyinshi zishoboka ziva ku bikomere. Ugasanga umuntu araryamye mu gitondo agiye kwa muganga bamutoye igisukari kiri hejuru, ababwira ngo umutima ngo waduza kubera iki uruhagarara yamaho. Ngira ngo ubutaha tuzobasigurira iki kintu cha psychosomatisation, ingene uruhagarara ushobora gutera ibikomere ha umuntu akagwara ingwara zo ku mubiri. Murakoze cyane muganga, murakoze, Imana ibaho umugisha. Amen. Umuntu yo kwibaza kandi ngo mbega imero temperama y'umuntu niyo tuma akora amakosa menshi ugasanga agize ibikomere. Murakoze cyane. Imero nivyo ko mwabaje ikibazo, reka ndababwire hari ubwoko bune bw'imero. Hariyo abo bita abasange. Abasange ni ubwoko bw'imero bw'abantu bakora ibintu bihuta, bajya bihuta, boga bihuta, batwara imodoka bihuta, byose umengo bameze nk'abantu bacometse mu muyaga nkuba. Kandi imero yose irafise intege nke n'inkomezi. Abo bantu dosanga ari abantu bavuga amajambo menshi, abantu batagumye ibanga, abantu basesagura. Uwo n'umugwi wa mbere w'imero bita abasange canke abihuse. Umugwi wa kabiri w'imero nimero bita abakorerike canke abanyeshaka. N'abantu dosanga iyo bariko barakora ibikorwa, bakora ibikorwa bakararayo. Ni wa muntu ashaka ibintu bitondetse neza akabikora ku rutonde, niyo yihaye igikorwa ntagiheze arara yicaye. Abo bantu kunda ibikorwa rero usanga ari abantu bakora ibintu bikomeye kandi bagakora ibikorwa bikomeye cyane. Sinovyinjiramo cyane kumvuza umwanya, ariko nabo bararangwa n'ishavu ryinshi, bakarangwa no gufata ingo z'ibihuti, kandi usanga kenshi wumva ko n'ijambo ry'igifaransa rivuga ngo n'abakorerike barangwa n'ishavu cyane. Abo bantu rero usanga muzaba bwa misi yose n'abantu iyo bariko baratanga amategeko, bariko batanga amategeko imisi yose, ugasanga ari ngo kora ibintu kandi bikore bama bari muri urgence. N'abantu bakora ibintu byama biri muri urgence imisi yose. Uwo n'umugwi wa mbere munini wowe basange n'abakorerike, abihuta n'abanyeshaka, n'abantu basanga uyu mugwi mininiya uwo bita mu gifaransa aba extraverti. Aba extraverti nimero z'abantu zigaragaza ibigumbagumba vyoroshe. Umugwi wa gatatu nabo bita melancholique, n'abantu bashishoza cyane. Melancholique n'abantu usanga bakora ibintu buhoro buhoro bikwega, ugasanga kwambara ari kwega, koga ari kwega, gufungura ari kwega, no gutambuka ari kwega, no kwishura ari kwega. N'abantu rero bakora ibintu buhoro buhoro bikwega. Hama kandi mu ntege zabo n'abantu bakunda kubika inzigo y'akazikira. Mwarapfuye ikintu arashaka kubwira ikintu kimaze imyaka 10. Umugwi wa nyuma nabo bita abaflegmatique. Abaflegmatique bobo muzokumva abantu bita mu kirundi ba burengeti, niba abantu basinda bibazwa, usanga adahinda ibintu byose atwara buhoro buhoro. Izo mero zose zine rero urumva harimo abo bita aba extraverti bagaragaza ibigumbagumba vyoroshe, n'aba introverti bobo bibagora kugaragaza ibigumbagumba. Ivyo rero bice bihurira hehe n'ibikomere. Aba extraverti baba bafise amahirwe kujya kuntu bavuga amajambo menshi n'ugaragaza ibigumbagumba. Iyo barose umuntu baganirira bobo barafise ingene
ico no kwita mu gifaransa décharge émotionnelle, barafise ingene basohora ibintu vyababakiye n'ivyabagoye vyoroshe. Hama aba bantu umugwi wa kabiri w'aba introverti abamelankolique n'abaflegmatique bobo bafise ikibazo co kugaragaza ibigumbagumba, ibintu vyababaje bibagumamwo. Mu bijanye rero no gukomereka rero bobo uyu mugwi wa kabiri urakomereka cane kuko bobo ivyabababaje ntibaronka umwanya wo kubivuga. Izi mero z'abantu rero ico bita mu gifaransa les temperaments novuga ko zirafise uruhara haba mu gukira ibikomere, haba mu kubigwara, haba mu guteba kubikira, haba no mu kugora kubikiza. Murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Umuntu kandi yo kwibaza tukiri ku byerekeye gukira ibikomere, mbega ni uruhe ruhara rw'amashengero twakuriyemwo mwikira ry'ibikomere?